Bakundwa b'Imana mwumviriza Radio Maria Burundi kaze tusirikane jambo ry'Imana yo kuri uyu munsi mukuru cyane wizuka ry'umukama wacu Yezu Kristo. Gisomo cambere gisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane c'icumi kuva karongo ka 34 tugasima kuva karongo ka 37 gushika karongo ka 43 izaburi n'izaburi 117 canke 118. Gisomo ca kabiri tugisanga mu ibaruwa Paulo yandikiye abanyakolosi kigabane ca gatatu kuva ku karongo ka mbere gushika karongo ka 4. Inkuru nziza n'inkuru twashikirijwe na Yohani Mweranda kigabane ca 20 kuva karongo ka mbere gushika karongo k'icenda. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa vy'abatumwa. Petero ngo ashiki Sezariya kwa Koroneliyo asama ijambo ati: Murazi neza ivyabaye mu Buyudeha bwose uhereye mu Bugarire kuva muri ca gihe Yohani yigisha batisimu. Murazi ingene Yezu w'i Nazareti yarose mutima mweranda be n'inganji y'Imana, hanyuma akagendura igihugu cose agira neza aho yaca hose, abohora abari mu ngoyi za Shetani, kanatsinda yari yuzuye Imana. Tweho rero turi vyabona vy'ivyo yakoze mu gihugu c'abayahudi be ni Yeruzalemu. Niwe bahavuye bica bamumanika ku giti c'umusaraba. Ariko Imana yaramuzuye ku munsi ugira gatatu, imuha n'ububasha bwo kwibonekeza. Ntiyabonekeye igihugu cose, yabonekeye ivyabona Imana yari yaratoye, twebwe twafunguye tukanywa hamwe nawe amaze kuzuka mu bapfuye. Kandi yadutegereje kwigisha igihugu n'ukwemeza ko ari we Imana yahaye intahe ngo acire urubanza abazima n'abapfuye. Niwe abahanuzi bayaze aho bavuga yuko uwuzomwemera wese azoronka kubw'izina ryiwe ikigongwe c'ibicumuro yakoze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nguyu munsi umukama yagize, turanezerewe turahimbawe. Nguyu munsi umukama yagize, turanezerewe turahimbawe. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Umuryango wa Israeli nuvuga uti ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Nguyu munsi umukama yagize, turanezerewe turahimbawe. Ukuboko k'umukama kwarakoze ibitangaza, ukuboko kwiwe kwaratsinze. Sinzopfa nzohoraho, kandi nzohayagiza ibikorwa vy'Imana. Nguyu munsi umukama yagize, turanezerewe turahimbawe. Ryabuye batora bagashibura niryo ryabaye iremezo. Ibyo bitangaza twabonye vyabonetse kubw'umukama. Nguyu munsi umukama yagize, turanezerewe turahimbawe. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibara w'umutumwa Paulo yandikiye abakolosi. Inshuti zanje, nimwaba mwazutse hamwe na Kristo, nimurondera ivy'ijuru aho Kristo avyagiye iburyo bw'Imana. Nimwamiza agatima ku vy'ijuru, mureke kumira ku vy'isi. Koko mwasangiye urupfu na Kristo, kandi ubuzima bwanyu buracahishijwe hamwe nawe mu Mana. Aho Kristo azoserukira we buzima bwanyu, niho namwe muzoserukana nawe mu buninahazwa. Iryo ni ijambo ry'Imana.
ivyo dusoma mu Njiri nyeranda yanditswe na Yohani. Umunsi wa mbere w'indwi, Maria wa Magdala yagiye ku ruhafu mu gitondo kare bugihwibiriye, araheza abona kwibuye barikuye ku ruhafu. Ariruka asanga Simoni Petero wa mwigishwa Yesu yakunda, ababwira ati bakuye umukama mu ruhafu kandi ntituzi iyo bamushize. Petero rero acaragenda ajana na wa mwigishwa wundi baja ku ruhafu. Bompi bagenda bariruka, ariko wa mwigishwa wundi arasiga Petero amutanga ku ruhafu. Arunama rero abona za mpuzu ziri hasi, ariko ntiyinjira. Simoni Petero aja mukurikira arashika nawe. Yinjira mu ruhafu, abona za mpuzu ziri hasi n'ikiremo cari gipfutse ku mutwe. Ico kiremo nicari kumwe n'izindi mpuzu, cari kizingiye ukwaco. Wa mwigishwa wundi yari yamutanze abona nawe kwinjira mu ruhafu, araraba aremera. Ugasangwa ntibari bwategere ko nkuko vyanditswe Yesu yabwirizwa kuzuka mu bapfuye. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakundwa b'Imana, mwumviriza Radio Maria Burundi, amahoro ya Kristo yazutse nahangame mu mishaha yanyu. Imbere yo kwinjira mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, nimuze bavukanyi dutera impundu, duhimbabwe mu mukama, tunezerwe kuko umukama wacu Yesu Kristo yazutse. Yazutse nguye wa munsi umukama yagize, umunsi mukuru w'akanyamuneza. Yesu Kristo yatsinze urupfu, yatsinze shetani, yatsinze n'umuriro. Nguyu wa munsi w'intsinzi y'ubuzima ku rupfu, wa munsi w'intsinzi y'urukundo ku rwanko, wa munsi w'intsinzi y'ukuri ku kinyoma, wa munsi w'intsinzi y'ineza kubisha no kubwicanyi. Warupfuwe, ubasha bwawe buri hehe? Urupfu rwamizwe n'intsinzi. Warupfiwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, umugera wawe uri hehe? Umugera w'urupfu ni igicumuro, ubasha bw'igicumuro ni itegeko. Noneho nidukengurukire Imana iduha gutsinda kubw'umukama wacu Yesu Kristo. Majambo dusanga mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti, ibaruwa rya mbere mu mpera. None ni impundu y'ugweze y'akanyamuneza toherako. Yesu Kristo ni muzima. Yari napfuye, ariko raba ndi muzima mu myaka n'imyaka, fise urufunguruzo z'urupfu n'izo mu kuzimu. No tuzikane ijambo ry'Imana, dufatira kuri aya majambo. Imana yaramuzuye ku munsi ugira gatatu, kandi uzomwemera azoronka kubw'izina ryiwe ikigongwe c'ibicumuro. Ingingo ya mbere, Petero ashingira intahe Yesu Kristo yabayeho, agapfa, hanyuma akazuka. Nivyo twumvise mu gisomwa ca mbere. Twebwe rero turi vyabona y'ivyo yakoze vyose mu ntara y'Abayuda be ni Yerusalemu. Niwe kandi bahavuye bamanika ku giti c'umusaraba. Imana yaramuzuye ku munsi ugira gatatu. Niyo ntahe Petero yashingiye Yesu Kristo igihe Petero yari i Sezareya, ari ku mupagani yitwa Corneille, ariko aratangaza ivyo vyiza vy'Imana. Petero arashinga intahe Yesu Kristo, we yaranzwe no gukora ineza aho aciye hose, agakiza abarwaye, abari basizikajwe n'ububasha bw'ishetani. Ivyo vyose Yesu akabigira kubera ububasha bwa mutima mweranda. Mutima mweranda yari kumwe nawe. Uwo yakora ineza aho aciye hose, niwe bahavuye bafata bamubamba ku musaraba, yibaza ko ubwiwe buheze. Bamubamvye bibaza ko bikuye ku mwansi, bibaza ko batekanye, ariko Yesu ntihagumye mvumva, yarazutse aratsinda. Navyo rero Petero ashimangiye Imana yaramuzuye mu bapfuye, ariko kandi Imana ndiyo yamuhaye kwiyereka abo bose yari yitoreye ngo bazomubera ivyabona, aba bafunguye bakanywa
hamwe nawe amaze kuzuka akava mu bapfuye. Yabonekeye ab'Imana yari yaratoye ngo zombere ivyabona, twebwe twafunguye tukanywa hamwe nawe amaze kuzuka ava mu bapfuye. Niyo ntahe ikomeye Petero yashingiye Yezu Kristo, ubuzima bwiwe, ugupfa no kuzuka, ivyo kabigira mubasha bwa mutima mweranda, kuko yamaze kubohoka kagatima ko kuyugaranira mu Kiyahudi ciwe, ko Petero ya Yahudi, kagatima ko gukumira abatari abayahudi, ako Petero yakabohotse ko kagatima ko kwanka abapagani batari abayahudi, Petero yakabohotse ko kubasha bwa mutima mweranda. Ivyo nivyo rero bishikira abo bose bavukanyi bari kumwe n'umukama, umukama Yezu yazutse. Petero yakora byose arumva ko byukuri Yezu ari kumwe nawe, Yezu yazutse. Umwe Petero atashoka yemera ko yazutse, naho yari yagiye kumva agasanga uruhafu ruragaragara, akabura n'ibiremo byari byafutse Yezu Kristo, ariko aravye ntiyemera. Mugabo Yohani we aravye agaca yemera. Ibyo bitambara yafutse Yezu Kristo byari ku ruhande byemeza ko Yezu yazutse. Ntibaje kumwiba, abansi baje ntibaje kumwiba nkuko Maria Magdalena yavyibaza ngo batwaye umukama ntituzi bamushize. Yezu ntawamwivye, ntawamutwaye, yazutse, ni muzima. Kuko iyo bamutwara bamwiba, bari gutwarana n'impuzu zari zimupfutse, ntibaronka n'ingene bagenda bamwikoreye ko yari yapfuye. Yezu Kristo ntakiri mumva, ni muzima, ruwidegemvya. Ubasha bw'urupfu nta na kimwe rukimugira, nta na kimwe rukimubwira. Urupfu nta bubasha rufise kuri Yezu Kristo. Yezu ntakiboshe nkuko Lazaro yasohotse ava mumva aboshe. Yezu nuwidegemvya, yatsinze rero urupfu. Ko twavyumvise mu nkuru nziza, Yohani umutumwa abonye ibimenyetso byose yararavye aremera, araraba aremera. Ivyo bimenyetso rero twerekeza ku vyanditse byabuye ko Yezu Kristo yategerezwa kuzuka. Iyo niyo ntahe isumba zose, ivyanditswe bigaragaza ko Yezu Kristo yategerezwa kuzuka ava mu bapfuye. Nibyo twumvise no mu nkuru nziza. Ivyanditswe bivuga ko Yezu abwirizwa kuzuka ava mu bapfuye. Ivyo abigishwa ba Yezu Kristo batategereye, ariko Yohani we yategereye ko yaravye aremera. None rero izuka rya Yezu Kristo bavukanyi ishingwe ntayi na Petero, kandi ryanditswe no mu nyandiko nyeranda, niyo ntango yo gutegera ivyerekeye Yezu Kristo, ubuzima bwiwe, inyigisho ziwe, urupfu n'urupfu rwiwe. Kaba nkako abigishwa ntibari bwategere ivyanditse bivuga ko Yezu yabwirizwa kuzuka ava mu bapfuye. None rero izuka rya Yezu Kristo niryo riheza rigaha intumbero, insiguro, rigatanga umuco ku buzima bwiwe, kuva yigira umuntu no ku butumwa bwiwe. Naco kibi na twebwe nico niko kuko bavukanyi. Ivyo dukora vyose bigira agaciro ko twemera ko Yezu Kristo yapfuye akazuka. Yo Yezu adapfa ngo azuke, ukwemera kwacu ntaco kuba kumaze. Tuba tora abantu bagowe. Kira noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, abariwe abatangurira ko Paulo Mweranda abitwigisha mu ibaruwa rya mbere yandikiye Abanyakorenti ikigabane ca 15. Gutyo rero bavukanyi, izuka rya Yezu Kristo no mushinge w'ukwemera kwacu. Izuka rya Yezu Kristo niryo ryemeza ico turi, ko turi abana b'Imana, abakristo, no kuvuga abo bose banose mutima mweranda ngo abayobore, ngo bakore neza aho bari hose, twigana Yezu Kristo we aho yaca hose yakora ineza. Ingingo ya kabiri, none iri zuka rya Yezu risigura iki kuri Yezu Kristo? Zuka rya Yezu Kristo risigura ubwa mbere ko ari Imana, ni cerekana ntasubirirwa ko Yezu Kristo wari yapfuye kwa gatanu mweranda manitse ku musaraba, abantu barorera uwo ni umwana w'Imana, ko kandi n'umusirikare yavyemeje ko tubisanga mu njiri kwa Mariko mweranda. Abonye ingene Yezu Kristo
apfuye by'ukuri uyu yari umwana w'Imana. None cyo ni cambere cerekana ko Yesu atari umuntu asanzwe, ari Imana yigize umuntu uwazutse, kuko ni Imana nzima akaba n'umuntu muzima, muntu ukuri. Ico ni cambere twotegera. Ca kabiri dufatiye ku gisomwa cambere nuko Yesu Kristo yapfuye akazuka, yamugize umucamanza w'abantu bose, umucamanza w'abantu bose. Ko twavyumvise gisomwa ca mbere. Kugira gatatu, Yesu Kristo ni umukiza wacu, kuko umwemeye kemera izina ryiwe rikiza, araronka ikigongwe c'ibicumuro vyiwe. Ivyo rero byerekana insiguro y'izuka rya Yesu Kristo kuri we nyene. Yesu rero ni watugaba akatuganza, n'umukama w'abapfuye n'uw'abazima, n'umucamanza tuzorenguka imbere kugira ngo atubaze ibyo twakoze canke tutakoze, ibyo twakoreye abandi canke tutabakoreye, nkuko tubisanga mu njiri kwa Mateka igabane ca 25 kuva karongo ka 31 gushika karongo ka 46. Ko Yesu rero yapfuye akazuka, none bavukanyi twebwe tumaze kubatizwa, ukwemera kwacu kuheze gukomere, ukwemera kwacu gukomere. Mukama twongereza ukwemera, bataremera nabo banyugwe ko Yesu ari Imana, atari umuhanuzi asanzwe, ariko ari umwana w'Imana. Imana yarungitse kugira ngo umwemeye wese ntapfe, aronkeriho ubuzima budahera. Uzomwemera wese azoronka kubw'izina ryiwe kigongwe c'ibicumuro. Kutyo rero izuka rya Yesu Kristo yitwugururira bavukanyi ikigongwe n'urukiza kuri abo bose bemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, baba abayuda n'abatari abayuda. Kugira gatatu, tubeho nk'abemera ko Yesu yazutse. Bavukanyi, ukwemera Yesu yapfuye akazuka kurahindura ubuzima bwacu n'ingendo zacu, tukabaho rero nk'abashimwe n'Imana, aberanda n'abakunzi bayo, mu kwambara umutima w'ikigongwe, ukunda abandi, wicisha bugufi, ugenza buhoro, wiyumanganya umutima, ukwengengana no kurekuriranira. Hejuru y'ivyo vyose, uwazutse yambara urukundo, kuko urwo mukanda ufundikanya ubweranda. Ivyo nivyo rero vyiza vy'ijuru twokwamiza ko agatima, ko Pawulo mweranda yabitwigishije mu gisomwa ca kabiri, ni mwamiza agatima ku vy'ijuru. Gutyo rero tureke kumira ku vy'isi. Ivy'isi dutumire kuvako, ni bwa busambanyi, bwa buhumbu, bwa bunibuni, bwa gwanko, wa muryano, ya macakubiri, bwa bubisha, bwa bwicanyi, cyangwa kwihambirira ku bukuru gusa. Ivyo no kubivako ko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Yesu Kristo ari muzima. Wemera ko Yesu ari muzima ntasubira kwibohera ku vy'isi, agira umutima widegemvya, agakora neza. None rero tubeho nk'abemera ko Yesu yazutse, duhaguruke, kuko uwazutse n'ubuhagurutse. Uhagurutse kugira ngo akore ineza aho ari hose, kuko ineza niyo ifise ijambo rya nyuma. Urukundo nigo rwatsinze urwanko, ubumwe nibo bwatsinze amacakubiri. Duhaguruke rero kugira ngo dukore ineza aho turi hose, aho tugendera, aho dukorera. Tugwanye twivunyuma abavukanyi amacakubiri atubangamiye, afatiye ku migambwe, afatiye ku bwoko. Tutegere ko si ubwoko bwadukijije, si ubwoko bwatubohoye. Nta muhutu cyangwa umututsi yagiye kumanikwa, cyangwa nta munyamugambwe yagiye kumanikwa ngo dukire. Ni Yesu yapfuye akazuka, niwe yatubambiwe kugira ngo abariwe twemera kandi twisunga mu buzima bwacu bwa misi yose. Wadupfiye ku musaraba rero kugira ngo tuve mu buja bw'igicumuro, niwe twisunga ngo tubeho rero mu rukundo, gukunda Imana yo Data, Mwana, Mutima mweranda, dukunda n'abavukanyi, mu kubakorera ineza, abashonje kubagaburira, abakora nabi kubakebura, abaducumuye ko kubarekurira, gusabira ku Mana bazima n'abapfuye. Tusabiranire dukire haba ku mutima no ku mubiri, kandi Imana idukingire ugwanko n'ibindi, kuko
dukora neza, ukora neza nawe aba ariko arafasha Imana kugira ngo nawe imufashe kandi akize isi. By'ukuri rero dukore neza, twitegurira ubuzima budahera Yezu yatwugururiye mu kuzuka kwiwe. Twihambirire ku neza, twihambirire ku rukundo ngo rufise ijambo rya nyuma. None rero twihambirire ku neza, ku rukundo, dukoreranira ibikorwa vyiza by'ikigongwe bizotuma ducirirwa urubanza rwiza na Yezu Kristo, umucamanza w'abazima n'abapfuye. Ese Yezu twakira mu Karistiya yotwongerereza ubukomezi ngo dukore ineza. Muvye wacu Bikira Mariya adusabire. Nimuze tuhimbarwe mu Mukama Yezu Kristo yapfuye akazuka. Pasika nziza mwese tugire Kristo. Mariko na Padiri Paul Butoyi, murakoze.